Yes. What's up for everyone. Shalom. Mumeze neza. Je meze neza kabisa, nguwe neza, urabona ko imbere n'inyuma imbanguwe neza. Vyukuri nishimye gusubira kubana namwe, ndishimye cyane gusubira kubana namwe. Mwabona busasanguzi wundi mwanya wo kubana namwe vyukuri tubana mu biganiro biba biryoshe, mu biganiro biduvana hamwe bidushira ku rundi rwego. You can call me Pastor Naiman, ayo niyo mazina yanje nahawe papa na mama, ariko ushobora kunyitwa Israel hanga ry'Imana, ushobora kunyitwa Timote, super manager, the one and only in the town, my friend. Ndumva njyewe cyane inyuma yo kurangiza akazi, mvuze ati sinogenda ntagiye mu busesanguzi kuri World Vision TV. Yes, thank you for someone who can do subscribe. Ewana ndabishimira cyane ugiye kuyikora, we wayikoze. Thank you so much. Utarayikora ndakwibutse cyane ki yari World Vision TV, ndagusavye ukanda handitse sabone cyangwa subscribe aho mu rurimi rw'icongereza, hanyuma uraba kazogera ku ruhande ubashe kugafyonda cyangwa kugakandako, gucyo ucukanda kuri tut cyangwa all. It's dependent depending nimba uri kukoresha YouTube yawe iri mu congereza ni all, nimba YouTube yawe iri mu gifaransa ni tut. Nishimiye cyane kuri wayikoze, ariko urashobora kuba ukora follow ku ma pages yacu ya IG cyangwa Instagram hamwe na Facebook, zose zanditse ko World Vision TV, aho ucukora follow. Nta kindi usabwa gusa no gukora follow, hanyuma kazoza urabona ama actuality y'amakuru tugushikirije. Utazibagiye kuzoza urakora like, share and comment kugira ngo tubandanye tushika kure. Ndishimye rero gusubira kubana namwe behind camera cyangwa inyuma ya kamera. Ni umwe mu basore ariko aravyifatamo neza, Live Cardin atuma amajwi n'amashusho muri ko murambona neza, akabikora nabi muramukota, abikoze neza navyo ne mumukota. Ariko ndamwishimiye kandi ndamwizeye cyane, ni nawe ariko araza makano kazi yongera anafirma amasanamu muri ko murabona kuri screen zanyu. Nishimiye rero kubagira, ndabaramukije, ndamutsa abarundi bari mu gisaga ca Bujumbura, bari mu gihugu hagati, abari hanze y'igihugu muri East Africa, turamutsa bari muri Africa yose, abari muri Europe, ndavuga muri Europe, ndavuga bari muri France, ndabakunda cyane, Belgique, abantu bari muri Suisse, tuzi ko dufite abarundi benshi, abanyarwanda benshi, abantu bari muri Australia, abantu bari Norvege, ndamutsa umwe mu bahungu ari muri Sweden, ndamuramutsa cyane, ndamutsa cyane abantu mwese muri mu bihugu by'Abarabu, aho ndavuga abonzi, abo ntazi mwese mudukurikirana, ndabashimira cyane kuri mwebwe muguma muri supportinga. Thank you so much. Merci vraiment. Turabishimira cyane. Nshimira abantu bari ku mugabane wa Amerika muri USA cyangwa leta zunze ubumwe za Amerika, abantu bari muri Canada, turafise abantu bari muri Ottawa, Quebec n'ahandi. Urabona ko tuba twishimira cyane support muduha vy'ukuri. Uyu munsi rero mu nkundire twinjiye mu busesanguzi, ariko mu kiganiro kiba gifise title tugiye kuba twita Talk Artist Show. Ni Talk Artist Show, aho tuza tuvuga umuririmbyi n'ivyo akora mu bihe murika iri positive, ariko kandi ni nkaho mu gifaransa no gereranya gari parler l'artiste burundaise. Ati rero tuza kuba tubikora gute? Mwumve ko iki kiganiro kigiye kuza kiracana kuri television en ligne World Vision TV, ndayisubiramo cyane, ariko gifise icivugo canke devise ivuga ati umuziki unoze iterambere rinoze. Muri make no kuvuga ati umuziki mwiza n'iterambere bijana. Naho rero tugiye kubana muri Talk Artist Show canke Parler l'artiste burundaise. Vy'ukuri ndabishimiye cyane, urumva ko biba bigiye kwiyagura. Shima cyane ku bantu mwamaze kwa mutuduha ikizere kuri mwe mukora commentaire iba zidusupportinga canke izimutumotiva, zose zaturyohera, yaba izitunenga canke zitubwira ati kosora kaka, zose vy'ukuri turaziha umwanya tukabandanya tubikorerako. Ubuheruka murabona ko twariko turakora ku busesanguzi bw'abantu bamwe baba ariko barakora ibikorwa hano bitandukanye, ariko uyu munsi tuza dusesangura umuziki ndundi nawo urimwe abaririmbyi nawo kwitwa umuririmbyi ufise indirimbo. None se tugiye kuba tuvuga kuri inde? Ndishimiye cyane kuri mwe mamaze kuba mufyonda kuri sabone, ndanabishimira cyane. Yes, kora sabone
hama tubandanye. Ese tugiye kuvuga nde? Yes urabona ko tuba twinjiye mu busesanguzi ariko banza wumvirize kano kantu, banza ukumvirize, wumvirize neza, hanyuma guco uca wumva neza ku busesanguzi tugiye gukora n'ivyo kuba tuza kuba tugiye gukora. Umviriza nama. Inspiration yavuye icyambere kwaza indirimbo yashashe yitwa Lavashe. Yego abarundi muri abantu ba mbere mu critique yo dusohoye indirimbo ngo nta message irimo ngo yigisha ibiki, nasohoye indirimbo yigisha nta numwe ari karayiraba, iri ku views make. Iyo nasohoye ibishegu mariko muri ko muragira izo ndirimbo zitafite message, ya message kuri YouTube iri ku views make cyane abaho muranye risikintu urese gato ndabereke bakurindirwa. Urumva ko ubu mwamaze kumwumva ni Alvin Smith, umwe mu baririmbyi, mu bamenyesha makuru, mu bantu batahuye neza umuziki ndundi, bariko baritwara neza, n'umukinyi w'amasinema, n'umujournaliste, n'umukomedie. Urabona ko abari karavyitwaramwe neza, ariko yagiye kubashira igikorwa ciwe hanze yise Lavashe, guco abari gikorwa kiza kuba kimudetermina cyangwa true story yiwe, aho video yanayikoreye n'ahantu yakuriye mu buterere yaho ugiye kuba uyiraba. Urabona ko utangura kubona rya yarara ryo mu buterere, ari mu buzima buciriritse, ari kumwe n'abana, ari kumwe n'abandi. Urabona ko ari video vy'ukuri ikoranye ubuhinga, vy'ukuri yivuga. Ariko yagiye kuba aba agaragaza muri media tour yo ngaho iwacu, agaragaza ko abarundi ngo twamudesevye, abantu tumukunda ngo twamudesevye. Kubera iki kandi? Ni kubera ko iyo ndirimbo yiwe ngiri ku views make, muri make ngo ntuturiko turayiraba. Ariko kandi nivyo abarundi kubera iki mutariko musupporting. Ni indirimbo Lavashe vy'ukuri ubona ko ari indirimbo ikoze neza. Ariko kuri aho twibukanye yuko Lavashe yakoze indirimbo nyinshi. Alvin Smith, ni Alvin Smith muzi cyane, numu journaliste, iryo ryo ni rya mbere, ni umuririmbyi wacu nga mu Burundi, akina comedy, akina amafilme, amavlog yose arayakora, numu influencer kabisa kandi abishoboye. Yavuye kure ubu arahandi hantu nkuko avyivugira, ariko twinjira cyane ayo majwi ariko murumva yari indirimbo yiwe nshasha yise Lavashe, ariko aridoga cyane, atwidogera, yidogera abafana b'abarundi, yidogera abantu amukurikirana, ati ntibariko barayiha promotion ikwiye, ati ntibariko barayumviriza kuri promotion ikwiye. Tuvyibukanye yuko ni indirimbo vy'ukuri ije mu gihe ciza, ni nyuma yo gusohora indirimbo bari kumwe n'abagandakazi n'abakobwa babiri bo mu Buganda, indirimbo bise Now. Ni indirimbo nziza cyane, urabona ko nayone ama video yayo n'amasanamu vyayo bimeze neza vy'ukuri. Vy'ukuri ni indirimbo isobanutse, ariko kuri iyi Lavashe ngo ntabwira kiraduza ama viewers, urabona ko abandanya twidogera, ariko nuko iyo ndirimbo wewe uko byipfuza nkekatari kari karabibona. Ni indirimbo rero iza ivuga ku buzima bwiwe, aho yakuriye, aho yavukiye neza na neza hariya mu buterere. Ni indirimbo izinatangura neza ari mu yarara hariya mu buterere, ariko kandi abari karavuga yerekana neza amateka yiwe, aho yavuye, kandi anashima, yerekana nahageze. Nukuri yarakoze urabona kagerageza kwirondeza. Arabivuga rero bino bintu ashingiye kuki? Eheraba namwe aheruka kuba atahukanaga shimwe ka YouTube Silver, agashimwe ko gukwiza aba subscribers 100 cyangwa abasabone 100. Nuko ukwije ako abo bantu baba bakurikirana bahita baguha agashimwe ka Silver. Kuri we rero ako gashimwe araza aragahabwa, kandi abikwiriye vy'ukuri, urabona ko akora cyane. Tuvyibukanye yuko YouTube channel yiwe ijako ibintu byinshi, arashira kibiganiro, ama parlons-en, arashira ko ama video filme, arashira ko ama comedie. Numva ni channel yiwe ya YouTube ijako ibintu byinshi. Guco rero akagira abantu benshi amukurikirana muri ubwo buryo. Hari abamuzi mu biganiro, hari abamuzi muri music, hari abamuzi ku ma comedy. Guco rero akacagira abantu bamukurikirana. Agashavu rero yagiye kugaragaza agashavu avuga neza ati ibi bintu ntibishoboka. Gute jewe ashobora kuba afise abantu bankurikirana barenga 100 na, ariko indirimbo ikabikiri mu 10 na. Kubera ikitarakwiza nk'ama 5K.
ako kantu karaza rero kamumotiva kavuga ati kumbe iyo nasohoye ibishegu ngo murabikurikirana cyane tuvyibukanye kari umwe mu baririmbyi b'abarundi bakunda kugaragara cyane mu ndirimbo ziba zivuga ibishegu cyane amajambo usanga ari amajambo mama sense atemera tunibukanye kandi ko hari indirimbo ziwe zafatiwe ibihano zitemewe kuvuzwa hano iwacu ni indirimbo mwese murabizi uyu mujama rero ngo twamudesevye inyuma yaho akoreye indirimbo ntiyarabwa cyane ariko kandi yashizemo n'agashavu wumvise yavuze ati ntireka ngende ngo ngiye kubereka none ugiye kutwereka gute mon frère Ravage ugiye kutwereka gute ubundi gahunda ihari nuku numya izo ndirimbo zose ziba zirimwe bitutsi tunaramutsa cyane abarongo essence babandanya bayikorerako ariko kandi abarimvye b'abarundi bisaba yuko biriya bintu biza biduha icigwa inyigisho twibukanye neza ko hari indirimbo iruka indirimbo ziheruka gufatirwa ibihano kubera iki zarimwo amajambo atitura imico n'imigenzo y'igihugu cyacu ciza cyo Burundi ndagasubiramo kano kana hari indirimbo z'abastars bamwe zafatiwe ibihano bivanye yuko zari indirimbo zirimo ngamajambo n'amasanamu atitura imico n'imigenzo y'igihugu cyacu ciza cyo Burundi ayo majambo sije yavuzwe na mama sense igihe yariko aratanga ikiganiro kubanditse n'abamenyesha makuru y'indirimbo zimwe zamaze guhagarikwa kuvugirizwa ngaha guco zikafatirwa ibihano zo kutavugirizwa ahantu na hamwe ngaha mu gihugu cyacu cyo Burundi ariko urumva ko Alvin Smith wenyene agiye kuba avuga ati kumbe turakora bya bikorwa mu dusaba ariko ntihagire feedback ntihagire ikiza ntihagire abantu babikurikirana cyane kumbe rero yoba yamaze kubona yuko iyi terero nga mu Burundi udakora ibishegu udashobora kugira iki udashobora kuyitereramwo imbere cyangwa udashobora kuronka abantu bagukurikirana ariko Ravage ibi bintu nganda ivuge mu vyumve nuko ku bantu bose ariko arakora ibintu bititusa imico n'imigenzo y'ikirundi urabona ko ibikorwa byanyu bigiye kuba biguma bifatirwa ibihano ibi bintu genda ubikore ntacyo ariko ndakubwira ati ibi bintu kubikora nivyo ushobora kubikora ukaririmba byahende abantu benshi bakunda ariko uvyumve yuko sense nka kimwe mu bigo bigenda birarabara hamwe ingene imyidagaduro ngaho iwacu igendera kogwa kirakubona uzoyisohora bahite bayigira iki bahite bayifatira ibihano muvyibuke yuko gahunda nimwe niyo kuduza ibendera ry'igihugu mu makungu dukoresheje ururimi rw'ikirundi ruvuzwe neza mu ndirimbo apana za slang zacu uza wumva ngo ngakadaje iki ziriya slang zaramaze kuba zigira ariko kandi tugire congratulation yuko inyuma yo kuronka agashimwe ka silver gatangwa na YouTube urabona kuri kuravyifatamo neza ari kumwe n'aba managers biwe bari mu gihugu ca Canada urabona ko babandanya bitegura neza nyuma y'ama competition ariko barakora ku baraperi bagenda baratoramo abaraperi beza urabona ko ari bikorwa vyiza cyane ni bikorwa biba bikozwe neza hamwe kijya gikorwa wozo kirangiza neza usohoye nk'abaririmbyi nk'aba 10 gucu kanagira na label why not na label ukagira label pourquoi pas label bajya baraperi ukabashiramo twarumvise neza impano bafise nizere ko muri ko murategura ikindi gikorwa hamwe n'aba managers bawe bajya managers ndibaze ko ariko arasukama agafaranga hama kandi tunavuga congratulation uri umukozi man uri umukozi kabisa uri hustler you are the hustler like me and me I'm so hustler nduma hustler kabisa yuzuye ariko kandi na Alvin Smith urabona ko ari hustler turaza rero tunamubwira ati kora umuziki ndundi ariko uzura nashiramwo uzuravuga ige muziki ni ya muziki dapfa wa muziki uzereka umwana yiwa akavuga ati papa kabisa au début ntivyari meze neza ariko ubunya arashima nuko kabisa ubu busesanguzi rero buraza buvuga ati ntaho biragera indimbira cyane nshasha deja namaze kubona ari karategura ama media tours mu ma radio
media tours mu ma television egera ama TV online dufise abantu hadukurikirana dufise abantu babashaka kukubona tunibutse neza kuri n'umuntu atwenza cyane kola promotion ikwiye egera amaradiyo twegera ama TV online dukorane tubandanye dutezanya imbere gucyo aho tuzaba turiko turagira iki dutera intambwe ndishime cyane ko biko gukora ata guca hirya no hino by'ukuri urumukozi twifuze rero nk'abantu urazi ko twamatugira ivyifuzo twivurize ibikorwa byiza ivyo ukora ivyo utegura n'ivyo utarashira habona ubikore neza ariko kandi niterambere urumukozi mwiza soon as possible ndizera ko tuzoguhiga hamwe dukundira tukabana tukaganira kuri iyo ndirimbo ubu sesanguzi mubwiyoka kari ikiganiro tugiye kuba tuza turabagezaho buri gihe ni Talk Artist Show cyangwa Parler l'artiste burundaise kigiye kuba kigiye kuza kiracanga kuri Wide Vision TV online ndabashimiye kuri mwebwe mwariko muradukurikirana ku mazina yiwanje nyitwa Super Manager the one and the only in the town nyita Israel hanga gimana unyitwe Timote wongere unyite uwo mu byahishuwe ndishimiye kubagira mwe mwariko muradukurikirana making sure ko amaze kuba ukora sabona cyangwa subscribe nkizera neza ko tugiye kuba tubana mu bikorwa bitandukanye ndishimira cyane aho dubandanya aho tugeze dukora iki vy'ukuri nkizera ko vyose bigiye kuba bigenda neza behind camera ya Relief Cardin umwe atuma amajwi n'amasanamu bigenda neza tunamushimire cyane ku gikorwa cy'ubutwari agaragaza tunamwifuriza nawe ne kugira ibihe byiza mwe mwariko muradukurikirana ico mbasabira ubukene bubure mu mifuko yanyu amafaranga yuzure mu mifuko yanyu Imana ikomeze ibikorwa byanyu Imana idukomeje tugume dutera intambwe Imana ibahezagire ciao ciao God bless you.